Jewe nta bagore babiri mfise umugore. Warongoye umugore wa mbere umuvyara kwa abana batandatu, sivyo? Umuvyaye kwa abana batandatu uramuta umutamuzi kandi umusi unamusiga wamusize abisama hasa. Sawa? Uriko uravyumva? Wamusize umufise size n'amasa nuri umukozi w'Imana. Urongora umugore wa kabiri. Sawa? Reka ndavuge nk'umunabizi. Ndabivuge. Bivuze ngo bajya abantu bose bahora bavuga ngo bamanutse mu kuzimu kubera ko barabavuga ngo navuye hano kwisi nja mu kuzimu ndamanuka ngena nambaye umubiri nja mwisi tandukanye n'iyisi iyisi tubayemo barabesha. Ikintu nagomba kuvuga niki kimwe. Ubundi navuze ngo kwisi nahanyene. Gusa hariho isi y'impwemu ariyo yinyene turiko aba daimoni bakoreramwo. Yani abantu rero mu kujayo barinda guca mu bundi buhinga kugira ngo babone ko bari he bagiye kuzimu ariko ubundi aha munsi nta siriyo n'amazi mu kuzima ari urisire yandisire gusa kimwe kwinjira muri iyo si bavuga iyo si y'impwemu bisaba yuko urinda gukoresha ubundi buhinga kugira ngo ugire iki ushishikemo. Ivyo wabimenye gute? Ivyo bizo bikurikirana so wabimenye igihe wajayo cyangwa igihe wumvise umuntu yagiye? So kuvuga ngo nabimenye igihe najayo. Sawa gusa kimwe narakoranye n'abantu batandukanye beshi uravyumva. Ivyo rero niyindi ntahe gusa kimwe ico no kubarira ni iki kimwe ubundi satani ari ngaha nyene kwisi kandi ijya mpwemu yatumye satani akora bijya bintu ijya mpwemu naho yagiye ubundi turabona Bibiliya yerekana yuko mu itanguriro yuko satani yahindutse inzoka ubundi yari inzoka ntabwo yari inzoka yari umuntu kandi urya muntu Imana niyo yavuze ngo kuko zivyo ndagize iki ndakuvumye uzohora ugenda ukwega inda hasi bisigura ngo yari umuntu. Rero muri Bibiliya hariho imirongo igaragaza yuko ubundi satani yari umuntu kandi nirya mpwemu yiwe burgira ikirakora ngaha nyene. Ico sijo nshaka guhagarara ko ndashaka kunyishire ku kibazo ku kintu wavuze ngo Yesu Kristo ni Imana Yesu Kristo si umwana w'Imana. Gute Yesu Kristo imamba ari Imana? Bibiliya ijambo ry'Imana ravuga ngo jambo yari inde yari Imana. Uwo jambo yari Imana kandi uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo niwe Mana kandi vyaremwe byose vyaremwe nawe. Hari irindi jambo nagiye gusoma muri Bibiliya rivuga ngo jewe nyene Imana nije naje kwisi gucungura abona aremye n'ukuboko kwanje kwiki kwiburyo. Hakaba n'irindi jambo rivuga ngo ni jewe Mana je nyene nta yindi Mana iriho kandi nta niyizigera baho. Isaya nawe aravuga ngo duha umwana w'umuhungu ngo ubutware bwe buzoba ku bitugu vyiwe azokwitwa igitangaza umujyanama Imana y'ubushobozi data wa twese agize iki ahoraho bisigura renguro data wa twese niwe Kristo. Gusa kimwe hari ariko igihe Yesu Kristo yari ku musaraba nawe yaravuze ngo data ndakwinginze ariko arasenga ataraja no ku musaraba data ndakwinginze kino kigombe kigire gute kinengane yari kasaba nde ari ikintu kimwe abantu badatahura ubundi nta wigeze ubona hari umukozi w'Imana muri Bibiliya yabwiye ngo mwabana b'inzoka mwe ninde nigiki gitumye muhunga uburake bw'iki menga niko yavuze sindavyibuka. Sawa bisigura ngo iki bisigura ngo Yesu Kristo yari Imana ko mutere nyene yari Imana bwite gusa kimwe beshi ntibabitahura kuko hari ukuntu Imana yahoriza kwisi ikaganira na Abrahamu. Nukuvuga ngo Imana yaraza mwisi ikaganira na Abrahamu imwe yasigaye mwijuru nube gipande kimwe cyasigaye mwijuru kindi cyaje mwisi Imana yaraza kwisi ariko yaza yose nk'Imana yaza yiyoberanije mu mubiri bitwa tofani. Buretse ivyo vyuko yiroberanije mu mubiri bitwa tofani nta byanditse muri Bibiliya. Reka tuganire ku bintu byanditse muri Bibiliya. Sawa umviriza. Wewe ugomba kugira guheza amatsiko. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nukuvuga ngo twizera ko Bibiliya ritabesha. Sawa igihe cyose Imana yaje muri Bibiliya mwitanguraho maze kubisoma nta munsi n'umwe Adamu na Eva bigeze bayibona barayibonye. Adamu na Eva Bibiliya iragaragaza yuko Adamu yavugana n'Imana amaso mu yandi live barabonana baraganira kuko Adamu ntabwo yari umuntu Adamu yari Imana umubiri I'm dying umubiri Adamu yari yambaye wari utandukanye n'imibiri dufise kuko wari umubiri ashobora kuvuga ngo ubunyene nje muri Amerika agashika muri Amerika ubundi rero satani cyamukoroye kwari kugira ngo urya mubiri
aronka uburyo yogira ikiyo winjiramo kugira ngo awugane. Ikibazo kimwe ndakubaza kiravuga ngo Satani biriya bintu Adamu yarashoboye gukora Satani no munsi ntabishoboye. So Satani uno munsi arakora. Oya ntabishoboye. Ntabishoboye kubijanye niki? Bijya ivyo Adamu yarashoboye nimba ari byo kwihindura nimba ari byo kugira iki ntabishoboye. Satani arabishoboye. Tumwite ko ari Imana. Satani nabwo ari Imana. None gute Adamu yoba Imana nimba Satani ashoboye gukora ivyo Adamu yarashoboye gukora? Wavuze ngo Adamu bige yarashoboye gukora nivyo vyamugira ubumana. Ndakubaza ikintu kimwe kiriho. Bibiliya ntivuga yuko twe turi tumana duto. Twebwe. Na urarisoma. Muri Bibiliya ririho. Cyanditse muri ndagenda kubisoma. Nijye ushaka. Okay, uzoje kuri channel y'uwanje ubisangeko. So Bibiliya ivuga yuko twebwe turi tumana tugize iki duto. Sawa, kandi umubiri yarafise utandukanye n'uwo twe dufise. CIZA ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzi agace muri byinshi muri byinshi bihari. Uravye oya apana twigishije naringiye kubirengera ariko riravuga ngo tuzi agace ariko nitwamubona tuzomenya byinshi gose. Mu majambo make nawe n'ibintu uri kuravuga nturi sire nabyo. Impamvu je ndi sire beshi barakurikiye Kristo ariko ntibamenye uwariwe. Ibuka ijambo ry'Imana riravuga ngo yaje mu biwe ntibagize iki. Umva ndakubwira ikintu kimwe umuntu wese ari karadukurikirana kumenya ko Yesu Kristo ari Imana cyangwa ari umwana w'Imana ivyo ntaco vyibikungura. Yesu Kristo yavuze ngo nije wenzira n'ukuri n'ubugingo unyizera wese nzomushikana kwa data. Banze gumizaho rero none kumwizera ivyo impamvu ndamwizera nimwe nizera ko yancunguye ku musaraba kampfira kandi nize ivyo kumenya uwari w'ivyo nibindaga kuko mumuvuga kwinshi uko muvuga no musi siko nanakamumbwira uwundi musi kandi sawa umviriza Alvera uri umumenyesha makoroso ikintu kimwe kiriho icambere na mbere nukumenya uwagucunguye mbese ninde eske kimwe ko twita agenda kubira ukuntu ndabyizera uwancunguye nizera ko ari umwana w'Imana point entre nanje nizera uwancunguye yuko ari Imana y'ubushobozi. Sawa ikindi nizera ndizera yuko wancunguye azonshikana ku bugingo budashira mu gihe no mwizera nkakora ivyo ashaka ko. Sawa gukora umviriza rero Alvera ikintu kimwe gukora ivyo ashaka nibisirinda ngo ninde kugenda ndamamaza ngo ni Imana ivyo ntaco byomarira. Ubutumwa bwiza bisigura iki? Tugiye kurangiza n'igano cyacu gukora abantu tuza kuzimiza. Abigaratiya igice cya gatatu urasoma Abigaratiya igice cya gatatu. Ushungura kuraba ivyanditswe. CIZA ndakubaza ikibazo kimwe. Wewe uri umukozi w'Imana. Cyane. Umukozi w'Imana aremeye kurongora abagore babiri agata umugore umwe mu nzu akaza n'undi mu. Jewe nta bagore babiri mfise umugore. Warongoye umugore wa mbere umuvyara kwa abana batandatu sivyo? Umuvyaye kwa abana batandatu uramuta umutamuzi kandi umusu namusiga wamusize abisama hasa. Sawa? Uriko uravyumva wamusize umufisize n'amasa nuri umukozi w'Imana urongora umugore wa kabiri sawa reka ndavuge nk'umunabizi ndabivuge no uzanana nasho sawa murabana mu nzu mumaze kubana mu nzu ivyo mwapfuye ntavyo nzi ko je ntitwabana kandi uracapfa reka tukore ndamaze ukarabe reka kwifyeta bwa gatatu urongora Noera ntibabaye abagore batatu hari umukozi w'Imana ashobora gukora ibintu nk'ivyo. Okay ikintu kimwe kiriho umukobwa ariko arabesha impamvu ariko arabesha niyi jewe ntabo bagore bose ariko aradondagura ntabo mfise ubana nawe Noera kano kanya ariko bo bose bagore mwarabanye mu nzu abariko barabesha nta bagore je twigeze tubana mu nzu barabakinyi twari dukinana so n'umugore wa mbere mwarakenana umugore wa mbere twaravanye kandi impamvu twavanye ariko na divorce mwahanye. Umviriza ivyo vya divorce ni banga ryanje mu mutima wanje so kuko wese wangirishije mariage so gusa kimwe ikintu no babwira ni iki kimwe Bibiliya iravuga ngo ntitugaciranira imanza kuko nturashika hehe mwijuru kandi urubanza tsugu wacu umucamanza ni Kristo wenyene kandi cya kabiri naco sinzoreka gukora imirimo y'Imana ngo nukubera ikibazo cyabaye mu rugo beshi baratandukana n'abadamu sawa barabizi baratandukana n'abadamu urugo rukanka iyo rumaze kwanka rero sasa abakera baraciye umugane ngo umuntu yubaka ahubakika rero sasa ngira ndabahanura wewe ni wabona yuko mugomba kwicana n'umugore mubona neza urupfu go haba urashobora kugira iki gukinzura. Bakunda kuvuga ngo akarimi k'umuntu umwe gakamwa yera reka tuze turondera umugore wawe yaragiye gukoresha ikiganiro umugore we wawe CIZA yatse kunyica CIZA ndabivuga umugore wawe ntiyanutse umva reka ndabivuge CIZA yarampamagara arambwira ngo ico kiganiro wibeshe gipostinge turagipfa siko ambari umviriza uno mukobwa atwagwa n'urusaku
rero mu gihe atwagwa n'urusaku rero agenda kuvuga ibintu bitagize iki bitamwerekeye ibintu vy'ingo murazi biragoye Siameni provoke. Nikiposti CIZA seme nini na nini. Subiri ni krotire tunaendelea tena tutavitoa hivyo vyote tutaviingiza ndani. CIZA reka ndagusabe twabirangije yego kandi uranyuze. Umviriza. Ivyo wavuze vyose nibinyoma. Nimba ari kubera ndi umukomedie niyo mpamvu gumugiriki ugumuzana biriya na biri abakinyi bose dukinana ngo nabagore bandi. Nenzogira abagore banga. Navuze babiri gusa sabagore bose. Abagore babiri mfise umugore umwe nimwumviriza ivyo ari karavuga. Ya ndabizi ko mubana na Noera abantu babifata nk'ibisanzwe. So reka ndagusabe rero mwumvise afise film agomba gusora yitwa Kajagari mugende kuri channel ya CIZA le Comedy. Niwahaze. Mugende kuri channel ya CIZA le Comedy mukole subscribe CIZA mbese umuntu arashobora gutora kuri Instagram. Kuri Instagram ayikandika ngo genda wandika izina ryanje sinabaye cyamamare ba hehe aho ari ho hose nababwiye amajambo yose avuga nikavyonzi gusa ya reka ndabashimire rero sezera abakunzi basande Umoja TV tukrotire n'ikiganiro cyacu ndafise umuntu nshaka ko muzohura mu kiganiro tugaganira niba se mutazonyanya ndibaza nta kibazo kimwe kiriho hama turabakunda cyane nimumbize ivyo twariko turavuga twari mu kiganiro kugira ngo turebe ko cyoryoha murabizi namwe ya twariko turaryosha inkuru kugira ngo ibintu bigende neza reka ndabasabe rero mujye kumukurikirana kuri YouTube yiwe mwavyumvise ko asigaye afise channel ya YouTube n'umuririmbyi mwavyumvise ko hari n'ahana zohora cisha ijambo ry'Imana mbe wavuze ni he Biradio TV mwahumvise mugende naho mumukurikirane turabakunda cyane rero Imana ibaho umugisha ciao ciao mugira ibihe byiza amahoro yo mu mutima ndetse munezerwe mu bihe byose bye bye